Bisangwa amahoro nshuti mukunzi wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho uherereye. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Utegerezwa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako kugira tubandanye tubana nawe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi nawe nyene bikagushikako mu ba mbere. Utese n'izihe ngaruka z'ibihano vyafatiwe uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni? Nk'uko biri mu itangazo ryasohowe na Departoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umurundi Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Repubulika y'u Burundi yongeye kugaragara ku rutonde rw'abarundi bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ivyaha yagirizwa bijanye no guhonyanga agateka ka zina muntu. Ivyo bihano bikaba vyafashwe mu ntumbero yo guca intege abategetsi batandukanye bagira uruhara mu gutoteza abantu biciye mu kubahohotera hamwe n'abanyonora itunga ry'igihugu na rirya kuri iryo genekerezo ry'icenda Kigarama ariho himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibiturire. Ivyo bibaye inyuma y'aho mu kwezi kwa Nyakanga 2022 General Alain Guillaume Bunyoni hakuriwe mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere hamwe n'izindi ntwazangabo zikomeye zari mu butegetsi bwa Ndayishimiye. Ivyo bikaba vyabaye inyuma y'iminsi mike hatangaje ko hoba hariho ibihangange bishaka kumutembagaza. Kuba wahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yongeye kugaragara ku rutonde rw'abariko ibihano, ivyo bisigura ko kuva ubu atarekuriwe guhonyoza ikirenge ku butaka bwa Amerika, mbere n'amatungo yose yoba afise muri Amerika akaba aca afatwa. Ikindi nuko n'ibintu yoba afisemwo imitahe yo ku rugero rwa 50% bishobora guhagarikwa nk'uko bitomorwa n'itegeko ry'ibiro risuzuma ubutunzi bwazanye hanze ya Amerika, Bureau de contrôle des avoirs étrangers. Mu ngingo y'ibihumbi 731 y'iryo tegeko ikaba itomora neza ko n'inshuti ziwe za hafi nazo nyene zitemerewe guhonyora ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi nuko kandi bibujijwe gutanga imfashanyo canke ingabire iyo ari yo yose canke ubufasha bushobora gushikira umuntu aba ari mu bafatiwe ibihano. Twibutsa ko Bunyoni hasubijwe ko ibihano mu gihe atamezi aheze menshi wamusubiriye General Gervais Ndirakobuca nawe abikuweho n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya Union Européenne, nk'uko biri mu itangazo ryasohowe ku wa kabiri w'igenekerezo rya 25 Gitugutu 2022 n'ibiro vy'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Ico gihe abarundi batatu hakaba aribo bakuweko ibihano n'uwo muryango, haribo Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere wa Repubulika y'u Burundi, Godefroid Bizimana ajejwe ibibazo vy'ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu hamwe na Leonard Ngendakumana asanzwe ari mu buhungiro. Alain Guillaume Bunyoni niwe murundi wenyene ari kuri urwo rutonde. Nk'uko biboneka ku rutonde rurerure Amerika yashize ahabona rw'abantu yafatiye ibihano mu bihugu bitandukanye ku isi, Alain Guillaume Bunyoni hakaba ari we murundi wenyene hasigaye ko ivyo bihano. Ariko mu kwezi kwa Munyonyo 2021 leta ya Amerika ikaba yari yakuye ibihano ku Burundi, aho Bunyoni n'abandi barundi batatu nabo nyene bari bakuweko ibihano. Abatari bake bakibaza impamvu ivyo bihano bimugarutseko inyuma y'aho akuriwe mu mabanga yo kuba umushikiranganji wa mbere. Twibutsa ko Alain Guillaume Bunyoni yabaye umushikiranganji wa mbere mu butegetsi bwa Ndayishimiye kuva muri Ruheshi 2020 gushika muri Nyakanga 2022. Akaba yarabaye umushikiranganji wa mbere hagira 16 kuva mu mwaka w'1961. Imbere yaho akaba yaragiye arazezwa amabanga atandukanye kandi ahambaye mu gihugu, aho nyene gushika ubu hari umurundi wa mbere amaze kuronka ipete ryo hejuru ya yose mu nzego z'umutekano hari ryo generale. Kuva mu mwaka w'2015 akaba yaragiye aragirizwa n'amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe agateka ka zina muntu ko ari mubaza kw'isonga ry'abahonyora agateka ka muntu mu Burundi. Utese n'abahe bandi bategetsi ba Afurika bafatiwe ibihano? Nk'uko biri kuri urwo rutonde rwasohowe na Departoma ya Amerika, abandi banyafurika babonetse ko ivyo bihano ni Karim Keita yahoze arongoye umurwi wo mu nama nshingamateka y'igihugu ca Mali ujejwe ibibazo vy'umutekano no kwivuna abansi.
Karim Keita akaba yagirizwa kugira uruhara mu kurya ibiturire nk'uko biri muri iryo tegeko ngo Keita yakoresheje ububasha afise mu kunyuruza amatungo agenewe igisata co kwivuna abansi hamwe no kwihagira amasoko abicishije mu ishirahamwe ryiwe Konijane Strategic Marketing. Ikindi yagirizwa ngo ni ukuntu yakoresheje amahera agenewe igisirikare mu bikorwa vyo gushigikira se wiwe Ibrahim Boubacar Keita mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2018. Gushika ubu se wiwe akaba atakiri umukuru w'igihugu inyuma ya kudeta yakubiswe ku wa 18 Mukakaro 2020 na Colonel Assimi Goïta gushika ubu harongoye ico gihugu. Ubundi munyafurika yafatiwe ibihano ni uwahoze arongoye igihugu ca Guinée umukuru w'igihugu Alpha Condé. Uwo nawe akaba yagirijwe kugira uruhara mu guhohotera agateka kazina muntu mu kiringo yamaze hari ku butegetsi, aho yagirizwa ko yakoresheje inzego z'umutekano mu bwicanyi ndengerabutungane mu myiyerekano yabaye mu kiringo c'amatora y'abashinga amateka no mu matora yo guhindura ibwirizwa shingiro ryo kuwa 22 Ntwarante 2020. Alpha Condé akaba yaratembagajwe ku wa 5 Nyakanga 2021 na Colonel Mamadi Doumbouya. Hariho kandi n'abandi bagiye barafatirwa ibihano ku yindi migabane. Abandi bagiye barafatirwa ibihano bo ku yindi migabane ni Konone Tonatiuh Castro Ramire asanzwe hari umunyamabanga mukuru w'igihugu ca El Salvador hamwe n'umushikiranganje w'abakozi b'ico gihugu nyene hariwe Oscar Rolando Castro. Mu gihugu ca Guatemala ibihano vyafatiwe Alan Estuardo Rodriguez Reyes yahoze arongoye umugambwe uri ku butegetsi hamwe na Jorge Estuardo Vargas Morales yari mu nzego z'umugambwe. Uwundi ni uwahoze ari umushikiranganje w'ubutare n'agataka w'ico gihugu Luis Alfonso Changi Navarro. Muri Haiti ibihano bikaba vyarafatiwe uwahoze ari umuyobozi mukuru w'amaduwane hamwe n'abakenguza amateka babiri aribo Romer Beri ndetse na Roni Celestin. Muri Ukraine naho hafatiwe ibihano Pavlo Vovku arongoye sentare y'abajejwe intwaro yo mu murwa mukuru Kiev. Abandi bafatiwe ibihano nabo mu bihugu vya Azerbaijan, Korea, Indonesia, Iran, China, Peru, Philippines, Russia, Sri Lanka na Vietnam. Ese iyo nkuru muyakiriye gute? Nimutwandikire munyuye munsi y'ino video.